bisanzwe twari dufise ibirori twari dufise African Code Week tukagira na Mistake 2019 no kuvuga yuko intumbero twari dufise muri B-Hub yari kugira ngo duteze imbere tuciye mu gisata ca mbere twise African Code Week guteza imbere no kwigisha abigisha ku bijanye na logiciel de codage yiswe Scratch kugira ngo abigisha bayimenye kuko twigishe kandi n'abana bashobore gukunda la programmation bakiri bato kugira ngo tuko tuja muri monde numérique kugira ngo dushobore kugira ico duhinduye abana basanzwe twakoreye mu mashuri 50 yo mu gisagara hariho na Ngozi na Gitega abo nibo twakoranye igikorwa ca African Code Week twongera dukorana na Mistake no kuvuga harabaye amakandidature aho twasavye abayobozi batwara ayo mashuri ko bo amagara abana babo baraza hama abanyeshuri babo baraza turabigisha turaba formation hama turabwiye ati genda rero mugire construction de projet mwiga ama projet élaboration de projet ziri en rapport avec la TIC zishobora kuba umuntu ashobora gukora application ubu rero no kwita yuko ari edition ya kabiri mugabo dushaka kuguma tubandanya kugira ngo duteze imbere abigeme mais aussi turifuza ko duteze imbere le monde numérique biciye muri codage ya programmation abana bakiri bato kugira ngo bazokure bazi la programmation kamukambere notera ndagatera ku bakobwa n'abigeme babwira yuko bahaguruka barashoboye nta kintu umuhungu ashobora gukora umukobwa ntagishobora kuko twese turabishoboye Imana yaraduhaye ubwenge bwo dushobora gukora no basaba rero yuko bokura amaboko mu mpunzu bagakora nabo ko barashoboye kandi barashobora guhindura ibintu byinshi turavye no mu mahanga abakobwa ari ibintu byinshi bakora byiza hama akamonotera gouvernement no isaba yuko yoshigikira ama initiative y'abajene basanzwe bakora canke ama association isanzwe ikora mu byo gufasha no guteza imbere yabugwaruka canke abakobwa canke abahungu mu bintu byo guteza imbere cyane cyane bitanga image y'igihugu cyacu.